Bonjour mesdames, messieurs, les fans de music industry. This is Neosel TV, the one of the best for this industry. Abidi, kuri makuru kumwe na Beni, beyond the kamani Arkeni. Yes, nk'uko tubikora reka tunze dukingurikira Imana, hama dusubira dukingurira mwe bakunzi ba Neosel TV. Yes, uno musi naho turi kumwe n'umutumire adasanzwe kandi bakubwira iko Neosel iri mu macene novuga ya mbere agerageza novuga guteza imbere babaririmbyi novuga batararonga novuga babafana banini conke novuga bataramenyekana cyane cyane bakiri hasi bakisuganya kugira ngo barabe ko boshika kuri ya level nini ya cyane novuga iri hejuru cyane. Uno musi ndi kumwe n'umusore araza kutubwira ku vyekeye ibikorwa byiwe, hariho na clip video yiwe aheruka gusohora. Yes, araza kutubwira ivyerekeye amateka yiwe. Vipi bro? Yeah, good. Mike. Yeah. Vipi bro? Biraza neza. Uko sawa? Safi sana tu. Bakwita gute man? Banyita Blaizo. But muri kuma social media urashobora kumwita Blaizo ma Melody kubera niryo nzira nkorera. Blaizo ma Melody. Blaizo ma Melody. Mezimo. Mezimo. Fresh, eh? Fresh. Fine. Vipi bro? Hey, yeah, I'm fine. Tugire. Yeah. Vipi bro? Hey, yeah, I'm good. Biraza neza man. Ndi fresh kabisa. Bakwita gute bro? Banyita Blaizo but kuri social media urashobora kunyita Blaizo ma Melody kubera niryo zina nkoresha. Blaizo ma Melody. Yes. Why ma Melody? Why ma Melody? Ma Melody ya ni kubera mbona mfise ma Melody mesh. Yeah. Yani uko mkali kwa Melody. Unaweza kukosa mashairi lakini melodies zikawa ziko fresh. Yeah. Na wanasema kwa muziki ili uwe mzuri sana bidi kwanza uko na melody kali. Melody kwanza, ni muziki kwanza ni melody. Afu then na uandishi. Na uandishi mzuri. Na uandishi mzuri. Yes. Lakini tukitizama kwa siku ya leo turavyikuruna musi menga abantu benshi basigaye bikundira tu melody menga byo kwandika na umuntu nandika ibintu bimeze gute byita cyane. No. Mungare ko umuntu gusanga umuntu yarimvye bikeye melody ya fresh tungo ngoma walipenda. Yeah, ndo maana sasa nuko ajita ma melody. Ndo maana sasa mwenyewe nikapenda tu nijite ma melody sababu mwenyewe napenda sana melody yani iwe nzuri sana kabisa. Yes, kumbure nibikorwa byiwe byinshi tuza kumenya mbega ushokora ngoma ngapi kaka? Hivi kwenye YouTube yangu kuna ngoma karibia 4. Kwenye YouTube channel yako? Yeah. Zote zina video? No. Moja ndo ina video. Yes. Yes, indirimbo imwe ni ifise video. Yes. Kubera ikiyo imwe ifise video zindi tazigire video? Kubera umwanya kubera bivanye n'ukuntu nari scores naronka time yo kuja muri video. Urumva naca ndekura clip. No. Ndashindikura audio gusa. Muco gusanga ubuze umwanya gukora clip. Yeah, right now kubera ishuri ryaraheze ubu niho ndashenda umwanya wo kurekora video nzi. Yes, nuvuga uno mwanya urafise umwanya nuvuga ishuri ryaravuye mu nzira. Ishuri ryarakubuza gukora nuvuga vy'umuziki neza cyane cyane. Wari ufise nuvuga degree yahe nuvuga mu byerekeye ishuri? Ufise degree nuvuga diplome? Yeah, ufise diplome AD. Yes. Nagira university? Bado kabisa. Sugarizo. Bado tunapanga muda ukiwa vizuri mtu anaweza kuingia university. Yeah, yes. Tuvyitege very soon. Yes. Yes, kumbere tuvyitege very soon arazishora kutwara nuvuga muri university akubwira yuko byerekeye umuziki navyo nyine ngo amashuri arakenerwa cyane sivyo nagamana. Yeah. Ariko nizere yuko vy'umuziki utazokugira ugabanya nuvuga kariro byo wabitanguranye bizoguma bibandanye ko nyene. No, umuziki urumva umuziki uri yani undimo kabisa. Urumva no kugira nkore izo audio gusa nuko nari school gusa ubu ngiye nka university ndaba free kabisa. Wamenye gute ko ufise ingabirano? Kuva kera cyane abantu barambwira Blaizo urashoboye. Kuva kera witwa Blaizo? No. Blaizo naritanguye nkiri muri UTM gushika n'ubu ni Blaizo. Blaizo jaje gute man? Blaizo bivanye n'izina ryanje ni Blaizo. Yes. Okay. You know? Yes, nuvuga Blaizo musanisha yitwa Blaizo no nkaje nitwa Beni bice bigenda gute? Urumva ucugira Blaizo. Benizo. No, ichiba kwita yawe nyene. Keni Keizo. Keizo Yes, kumbure ati rero Blaizo afise indirimbo rero zine kuri YouTube channel yiwe akaba afise ifise inuvuga clip video. Yes, nuvuga niyo iri hesa niyo heruka gusora. Yitwa gute ndirimbo? Yitwa Romantic. Yes. Warimvye wenyene? Yeah. Why? No, kwa je ndikunda cyane. Urikunda cyane. Chi Blaizo kirikunda. Ma Melody. Yeah, ma Melody. Yes, wavuze ati rero ko uyisora wenyene kugira ngo bigushikane ku yindi level canke urumva
kila kintu cyose ni etape target wari ufise novuga urumva no kila kintu cyose ni etape imbere yuko ushikira uyundi muntu ukamusaba collab urerekana kwanza ibintu byo byishoboye ukavuga yo right now urashobora kumfasha ivyo wanje nibingaha yes kumbure ni wavuze ko yitwa indirimbo yitwa romantic iri kuri YouTube channel yitwa gute? Iri kuri YouTube yitwa Blaizoma Melody. Kumbure umuntu agiye kuri YouTube channel yitwa Blaizoma Melody yo isanga ko romantic. Ifise novuga igihe kingana gute kuri YouTube? Ifise indwi imwe ariko urabona yuko situation views imeze neza cyane. Iri bon buke ama feedback urabona yuko abantu bakwakira neza cyane. Tuvyitega yuko Blazo tuzomona novuga mu stage akomeye cyane novuga ngaha mu Burundi. Soon. Canke tuce tumubona novuga kuri mpuzamakungu ni romantic ahantu ihayingeza ndashima cyane gose ndibaza soon izobikora bien. Una vision gani kwa kwenye muziki? Mi vision yangu ni kuwa star mkubwa sana afu niwe na mfano katika watu wengine. Yes. Na mfano katika watu wengine yani urifuza yuko uzoba novuga icigwa ku bandi novuga uzobe novuga userukiye abandi kugira ngo abandi bazobagire byiza biciye kuri wewe. Naje nifuza ko hariho abantu boza bavuga kugira ntangura umuziki nuko natanguye kwimvamo Blaizo kwanza. Guys kugira nkore ati kugira nze mu muziki nabonye Blaizo abikora neza ndamufana Blaizo akarekana nje nzo bumuririmbye nka Blaizo canke nzosombye Blaizo Blaizo urabona yuko office za nguvu zo kwigwana ko canke turabo bya bintu vuga ati umuririmbyi aratangura kwisuganya neza kuko mu misi mike zotonga kumona nuvuga muri gwagwe go baririmbye nuvuga afise izina cyane cyane ngaha mu Burundi. Sese bibaho for real yeah Burundi kwa management ni fresh. I'm good turashima management ni fresh ni bukebwe gusa turashima naho bishika ibintu nyene bikabafo gusa turashima uko nyene kabisa turashima uko nyene ibintu nabimeze bishika sometimes bikabafo ariko nizire ko bimeze neza cyane uvuga bice ijana kwijana si jana kwijana sijana kwijana gusa ari ubunege umuntu ashobora kuvuga wapi sibyiza yes novuga ni indirimbo yawe rati washimye ko isora na clip kubera ki wahisemo ko isora na clip y'indirimbo ni indirimbo nabona kuva ikiri muri studio ikundwa na producer nyine ayikoza akavuga Blaizo indirimbo nukuri ifo isoke na video niyo soka iruko nyine gusa nanje niho nacanegera management yanje ndababwira ifo umuntu bigenda kunyene baravyumva bugati bikwiye kugenda gutya nyene yes barankundira indirimbo nyine barayumva hama baravuga okay kora kazi hama nanje ndabikora ama feedback ubu ndabona ni meza cyane gose. Yes feedback ni nziza cyane baravuga ko umuziki wo ngaha mu Burundi ugoye gufatisha izina bivugana cyane uri umuririmbyi gitangura usanga bikugoye gufatisha izina mbega nka urabona ko bizokorerwa Blaizo. I know hajya iyo cyangwa ivyo wavuga tu biroroshe iyo umuntu asanzwe yakora ibikorwa vyiza birivugira kandi iyo umuntu asanzwe akora ibikorwa bimeze nabi nimbere ni habinyeri yes ati rero ibikorwa byiza by'iwawe bizotuma ushika imbere bigenda neza cyane yes nuvuga ku byumaze gukora ndizere ko hari abandi baririmbye maze kubona ibikorwa byawe umva bivuga ku ikimana bose baravuga kabisa so niwe turakubona mundi muntu ikintu nk'ico nyene feedback nyene nk'izo nyene nanje nkabashimira turakubonamwo nuvuga iyindi sura muri Blaizo turakubonamwo nuvuga umuririmbyi akomeye cyane nuvuga mu Burundi cyangwa ahandi hantu mbega abaririmbyi baba bakubwira ivyonye urabona bo kubwabaho baramaze kugiraho bishikanye ni nk'abari baririmbyi kumbure Blaizo bavuga ati je nk'aba baririmbyi ndababonamwo nuvuga bya bindi byatumye jewe binsunika kuja kuririmba nk'abaririmbyi batatu bo muri game yacu nga mu Burundi uvuga ati je nk'aba bantu je nabona kumenga narabarabiye ko kanu gatoye no kabisa nta numwe bariho gusa abakora neza bariho barakora neza wewe abo waravye ngaha mu Burundi nta numwe wisonze gusa bose barakora neza gusa je sino bafata ngo naje ngende nkabo urumva kira muntu azafise ivyo nufata ugende nufata ngo uko bakoze ariko kuco ugenda nawe uvuze ko cyumenga ko bakoze nabi canke bakora neza cyane bakora kandi bose cyane bakora neza yes kubera ikintu nuturaba inzira yabo kandi uzi ko bakora neza urashobora kwanza kuraba je ifunge nduku ujya nawe reka ndamureka genda kugira ibintu bibe neza kugira imbere mwisi
muzoze gufashanya. Yes. None Blaise ndakubaze uri umuririmbyi je sindatangura kuririmba siko Blaise nje ndashaka kwiga ko kintu mwasanga ndagufana none Blaise ubu usanga ufise amadefo yawe ko usanga ufise ibindi vyiza none nivyo vyiza cyane ndabibaga Blaise nivyo vyiza kumbere vyari kumfasha mu iterambere je ndabibaga Blaise ivyo vyiza je shengerageza kuvyigana ko baririmbye rero kura ko ivyo vyiza ni bana narabyiza narikize nakimwe nkaba Big Fizzo abo nabantu nyine bamaze gukora amateka yabo ya nta bandi ni Big Fizzo wenyene navuze ni benshi cyane gose ni benshi cyane gose ba Big Fizzo bande abantu nyine yani bamaze gukora amateka yabo nyine aho babiri gusa none nabandi baririmbyi bahari Blaise ni benshi cyane gose aho umuntu bagira gusabye batanu tura Big Fizzo Sat-B Big Fizzo Sat-B kuri ki kwanza watanguje Big Fizzo n'umuntu ndobaha cyane gose kuri kutatanguje Sat-B bose ndabubaha gusa washimye gutanguza Big Fizzo ndabubaha cyane gose imbere okay Big Fizzo Sat-B tukaza na Grand Frère P-Love P-Love unakurikira Big Fizzo na Sat-B n'umuntu je atuma nkunda cyane umuziki umukunda cyane umuziki yes kandi akunda cyane no kumanura cyane gose P-Love yakoranye indirimbo navugana cyane kwene aho ugira gatatu tukamanuka Double J yes I respect him tukaza wa gatanu eka tumwihoza wa gatanu watanu ndamwitorere basi mutore twumve tore Akili Yesu birashoboka unaona tumtie Akili kwenye namba 5 au tumweke Benturo hapo acha tumweke Akili Benturo hautaki no acha tumweke Akili acha tumweke Akili kwenye namba 5 eti au tumweke Ben Nice tunaona tumweke Ben Nice acha tumweke Akili ushasema kama ni watu ushasema kama ni watu watano tushawaeneza acha tumweke nani tumweke Miserika basi tayari tushamaliza unaona tumweke Olege hapo kwenye namba 5 yani Akili ndora ushasema watu 10 wakati tushasema watu 5 yes kumbere barivyi benshi cyane twumva yuko novuga The Melody akubwira yuko abakoraniza cyane sibino ga bro yes nukumbere twizere yuko nabo barivyi novuga ukora ko ibyo bintu bike kumbere uzokora nabo mu nyuma novuga indirimbo ko turabona ko nabarivyi bafunzwe afise amazina akomeye cyane ngamo Burundi sindoto kabisa sindoto kubera nabo nyene ndabona ko hari ahantu nabo nyene bava bagushikana yes kumbere ni indirimbo yawe ati rero umuntu ashaka kwirabo yisanga kuri YouTube channel twaguze ni indirimbo yitwa Romantic ayishaka ayisanga kuri YouTube ya Blaise Ma Melody yes kumbere hari izindi indirimbo zigiye kuza version canke ziriho nyinshi ziri muri studio ziriho nyinshi cyane gose yes kumbere mu gusoza tuvuga ati akajambo gato nuvuga ku bakunzi b'umuziki ndonebe akajambo gatoyi no babwira ko ndi umuntu agikeneye support cyane ikuze ndi umuntu akeneye support cyane rero iyo umuntu asupportinze jewe numva nezerego cyane gose yes kumbere Blaise warakeneye support ivuye wabo uri mu rundi kundi umuziki ndundi supportinga novuga uyu musore arabikora neza cyane ko urabumva yuko asanzwe afise na cya kintu cyo kuba ahantu uvuga bamutangure mu muziki sinjye ga Blaise uva mu ntari ya bro mva muri Makamba Makamba represent ndo maana Big Fizzo P-Love ngine nani uliniambia wa Makamba sijui ngine wa Makamba uliweka ndani humo Ellis Boy umemweka humo akumweka kumkompozi humo mkompozi hivi yuko kumzee au hakuna kitu mtafanya naye collab kuna mkora ndirimbo no hivi yuko huko najua kabisa kama yupo lakini hasta la Victoria sempre kila kitu ni mipangilio kila kitu ni mipangilio na maongezi yes novuga Blaise novuga tuna nikibazo cyanyuma cyo tuzira ikiganiro novuga ishiramo Blaise kwa kugira novuga ivyerekeye byo guteza imbere abaririmbyi novuga mu kiduza musinzwe mfise clip imwe canke album novuga EP gute mwebwe ku ruhande rwanyu mwaragiye kwiyandikisha canke bimeze gute no twarabiteguye gusa ntibiraja mu ngiro bivanye n'abadoserukiye n'abaserukiye urabona ko muzuja muhiganwa mu bandi ndabibona muzuja guhigana n'abandi tuvyizere ko muzotakona kugashima tuvyizere bro cyane gose ijwi ryanje je nzoriguha usinipotezee mundo nataka uende ko nikupe vote yangu amini kabisa amini kwamba kazi yangu lazima iwe vizuri sana kabisa tuvyizere ko bizogenda gutyo nyene bro ndagushimire kandi man thank you sana yes tuzosubira rero inshallah imari bikunza kumwe na Beni kuri micro behind camera yari Arkeni utubwira YouTube channel yawe man YouTube yanje ni Blaise Ma Melody Instagram whatever zose ni Blaise Ma Melody Instagram Facebook YouTube post kabisa ukabusaba
nkabasaba abantu ko boja kuri YouTube yanje bakagira subscribe yes bagashaka n'ama views bagasharinga kumvire bagahereza n'abandi comment cyane gose ubwira mugenzi wawe abwira na mugenzi kugira ngo nuvuga ama melody aronke nuvuga ama view akwiye sivyo ga bro support kuye kabisa yes kumbe arashaka kutugirira nuvuga akapela y'indirimbo yoheruka gusohora my sweetie my best million niwe naisemwo chocolate pipi kwa wengine misioni niwe naisemwo nyugutira mama fumbatira mama awaifungunda materion you are the one in a billion urazi mama turikumishavurira banika tushanza kufanana munda ukutwenga bagapanika kashepuka kaniacha hoi mimi mwezako nifanye wako if you wanna lose my time me know better romantico rukundo romantico sugwimikino kugukunda bindi mwo womeba nosara kama namsikia Pilove hivi hapa Pilove tuzani kwa makeup bwana Pilove nasikia nakutuzani kusikia unaimbia hapa bana mnamuiga Pilove wewe no hamna au mnakoga mnaandikia mkiwa wote ni kama unaimba kama Pilove Pilove mimi ni mtu ambaye mimi namheshimu sababu anapenda sana kunipa ushauri tukuchukulia hivyo ndio kabisa nashukuru sana yes subscribe rero bye